biciye muri Minema, Ministeri ijejwe iby'ubutabazi mu gihugu cy'u Rwanda, baraye batangaje yuko baraye barungitse impunzi zigera ku 115 b'abarundi bari basanzwe barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, cyane mu abahunze mu mwaka wa 2015. Muri abo bantu 115 abagera ku 107 nibo bavuye mu kambi y'impunzi y'Imahama, abandi nabo 8 bava mu mujyi wa Kigali aho bari basanzwe bariko bararondera ubuzima. Ivyo ni vyabaye ku munsi w'ejo urangiye ku igenekerezo rya 25 kwezi kwa 11 uno mwaka w'igihumbi kimwe mu mwaka w'ibihumbi 2025. Imbere yuko twinjira ido nido tugarunono ibijanye n'ino nkuru, reka manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi, ndavuga abari mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa n'ahandi henshi muherereye muri Afrika, tutibagiye abari Burayi, abari Amerika, abari muri Aziya, eka mu mpande zine z'isi tubaramutse, tubahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi. Ni ikiganiro tugiye kuyaga ku bijanye n'ihunguka rya bamwe mu Barundi bari basanzwe barahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, higanjemwo umubare nyamwinshi w'abahunze mu mwaka wa 2015 inyuma y'uko habaye manifestation. Murazi yuko abenshi bashoboye guca bahunga, na cyane cyane abo mu ntara ya Kirundi. Nk'uko twabikurikiranye, nk'uko twabibonye ku biganiro bagiye barakoreshwa n'amateleviziyo mu gihugu cy'u Rwanda, aho bari ku mupaka neza neza bagira bambuke mu gihugu cy'u Burundi, baravuze abenshi none la majorité bose bari abo mu gihugu plutôt bari abo mu ntara ya Kirundo, ubu ari intara yagutse ya Butanyerera. Mu byo bavuze bahunze, bavuze yuko bavuga yuko umutekano utameze neza, bumva yuko ibujumbura ibintu biriko biracika, bumva yuko hashobora kuba intambara umwanya n'umwanya. Atari ivyo babonye, ibi nivyo bagiye bariganira bamwe mu bimenyesha makuru byari vyabaherekeje bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko tubabwira yuko aba bahunze mu mwaka wa 2015 batigeze bemera yuko mu Burundi amahoro n'umutekano vyigeze bihungabana, ahubwo kabaye nk'agakuku kugira ngo bashobore kuba bahunga baratizabo maze baja mu buhungiro. Icambere reka tuhikaze ababeni wacu, abo bavyeyi bacu, abo bashiki bacu bariko barava mu buhungiro. Abenshi babaye mu buhungiro, murazi ubuzima bwo mu buhungiro. Reka rero tubahe ikaze na karibu, tunasemerere. Murazi yuko umuntu avuye mu buhungiro abaje gutangura ubuzima bushasha. Mwebwe rero ababanyi babo, murabe yuko mushobora kubitaho. Murazi ubu nkuko bagiye barabivuga, bavuze ko ataco bafise, yaba mu byo bazifashisha mu buzima busanzwe kugira ngo bikunde bashobore kuba bo kwiyestara neza mu gihugu, bashobore kuba botera umwumbati kugira bawuje inyuma y'igihe kingana kanaka bari mu murima. Birabasaba mwino misi ya mbere kubanza kwiyestara neza bafashijwe na leta canke abene gihugu mu kubafasha mu kubarosa cyane ivyo bafungura. Ibi nivyo bagiye barigana cyane, biganira ibimenyesha makuru byari vyabaherekeje byo mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero twinjire mu idonido gino nkuru yacu, tubabwire uburyo binjiye ndetse naho binjiriye. Nkuko nabivuze, muri aba bahungutse ibiharuro nyamwinshi hari higanjemwo abanyakirundo ndetse n'abanyamuyinga. Murabizi abana basanzwe bari kuri frontiere y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, kiretse ko Muyinga iri kuri frontiere y'igihugu ca Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Sinzi yuko no ku gihugu cy'u Rwanda boba bakora ko kurabona bose bari hariya muri Nord. Rero ico twabwira nuko nkuko navuze mu ntangamarara, abarundi bagera ku 115 bava mu miryango igera kuri 50, abarundi bagera ku 107 bavuye mu kambi y'impunzi y'Imahama canke Imahama, abandi bagera ku 8 nabo bava mu gisagara ca Kigali, nkuko vyatangajwe na Minema, Ministeri ijejwe ivy'ubutabazi mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse bagiye banatanga ibiharuro by'abarundi batari bake bamaze gutahuka nyuma y'iki gihe, nyuma y'uko bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda
bavuze nk'abarundi bagera ku 30,970 bamaze kuba batahutse bava mu gihugu cy'u Rwanda berekeza mu gihugu cyabo cy'amavuko, igihugu cy'u Burundi. Ariko banatubwiye yuko bagifise majambo bashikirije, bavuze ko bagifise umubare munini w'abarundi basanzwe bari mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Bavuze yuko abagera ku 52,862 aribo barundi bakiri mu buhungiro bw'igihugu cy'u Rwanda. Abandi nabo bongera baravuga yuko abasanzwe bari mu nkambi y'amahama, iyi nkambi y'impunzi irimo abarundi, ari 42,421. Murumva yuko bino bitsigiri izi nguvu z'Uburundi, izi nguvu zabo zirakenewe mu gihugu cy'Uburundi kugira ngo bashobore kuza dufashanye kubaka igihugu cyacu, dushobore kugera ku iterambere. Kuko uno munsi nyamba hari abarundi bakiri mu buhungiro bumva yuko mu Burundi hari amahoro n'umutekano, novuga ko ari kwihenda, ahubwo barabe bakore nk'ivyo abandi bakoze kugira ngo bashobore kuza twubaka ikintu igihugu cyacu, kuko ntabaza kukitwubakira hariya barisi wabo nabone barabizi. Ubuhungiro burajyana, byiza nuko boza mu gihugu cyabo cy'amavukiro kugira ngo bafashanye n'abandi kuri no muvuduko w'iterambere igihugu kiriko. Amajambo menshi azayamaze gutanga kuvugwa, aho abenshi batangiye kuvuga ati ngo leta nirabicunge neza, barabe ntibabe binjije Red Tabara nk'uko mubizi mwagiye muravyumva mu majambo yagiye aratambuka, aho leta y'u Rwanda mbere yo yamaze kwiba yifadikanya n'umuhari novuga yuko uri mu batumye abantu bahunga 2015. Uno muhari w'inyeshamba uri kurakorera mu gihugu ca Kongo ari wo Red Tabara. Leta y'u Rwanda murabizi ko yamaze kuba yifadikanya naho gukorana mu buryo bugaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, bafitaniye partenariat novuga yuko idasanzwe. Rero abantu bari mu Burundi canke abakunzi b'Uburundi ko baravuga ati mucunge neza, ntibabe bariko barinjiza intasi canke aba infiltré kugira ngo bikunde bazotera igihugu cy'u Burundi. Narijya twama twumva leta y'u Rwanda iguma igera amajanja igihugu cy'u Burundi mu kugitera. Tuja muri birebire igihugu cy'u Burundi haheze imyaka itari mike badacana wakandi igihugu cy'u Rwanda, ndetse ubuho byarunyutse kuko mu gihugu cya Kongo murabizi yuko ngene ibintu bimeze, vyagiye gutuma vyunyuka, bituma umubano utosekara gose. Rero no babwira yuko leta iri kirakira bano bantu nuko izi abo yakiriye, kandi itegezwa gukora amatohoza yimbitse, amatohoza asukuye bitonze cyane, maze aba bantu bakamenya bari nyamba bagenzwa n'ivyiza, nyamba batashe kubera ko nyene bifuza gutaha mu gihugu cyabo bagataha. Rero benshi bariko baravuga yuko yoba ari Red Tabara, abo barabagomye ko arinjira oyaye. Sinovuga yuko ari jana kujana, nubwo atawamenya buryo umuntu w'ubwenge ngo yamana amakenga. Aba bariko barahunguka n'abarundi biwacu, kandi ntimugire ubwoba, niko novuga kuko Uburundi bufise iperereza riri ku rundi rwego, bufise intelligence ibizi kandi ibizi cyane. Rero abo bariko baravuga yuko ari Red Tabara bari kirinjira, no babwira yuko bareme, kuko mu Burundi ni igihugu cubakitse kandi gifise inzego z'umutekano zibishoboye cyane. Abandi bakavuga ati eske ni kubera iki leta y'u Rwanda iri kirarungika mu gihe tuzi yuko hariho ibifi binini byasize bikoze ibara mu gihugu cy'u Burundi, ariko bitariko birarungika. Watanze akarorero nk'aba Godefroid wa Niyombare ndetse n'agatsiko bari kumwe kugira ngo bashobore gutembakaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Son Excellence Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ati kubera iki ariko ararungika ni kubera iki atorungika aba bandi? Ariko ico no kwishura abantu nuko bano bantu barungitswe kugenda kuzanya 2025, nuko abenshi barabene igihugu basanzwe, byaboneka neza yuko ivyo bariko baranavuga bisonzeye, bifitiye inzara, bari bafise apeti yo kwitahira mu gihugu cyabo c'Uburundi kugira ngo bisubiriye muri bwa buzima bwabo bwa kera, kwirimira bakirira, korora n'ibindi vyinshi, hama bakagira ubuzima bwiza. Kuko ugerageje kuraba bakubwiye yuko umubu ariko arerekana bivanye nuko bagaragara n'imyaka bavuga ko bafise, vyaboneka pe
vyagaragara yuko bari mu buzima batishimiye, bari mu buzima bugoye ugiranije kuraba genre n'ukuntu bagaragara. Vyaboneka rero cyane yuko nubwo bavuga yuko ubuzima kumbure nta wamenya ariko bari kuruta bw'u Rwanda, kumbure uzobegera nibishoboka nitwashobozwa tuzofata urugendo dusimbire aho bashikiye kugira ngo dushobore kuganira nabo ndetse banatubwire ubuzima nyezina bari babayemwo hariya mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse banatubwire n'ivyo baza barumva mu gihe bari mu gihugu cy'u Rwanda, tunabaganirize ku catumye bahunga nyamba 2015 barahunze ibihuha, tuzitirire nihasubira kwaduka ibindi bihuha ntibaze bongere batekere intunduguru batekere twabo ngo barahunze. Nico gikuru novuga rero mwumve yuko nidukundigwa tukaronka ngo ruhusha tuzofata urugendo twerekeze aho abo bantu bari, turabe ubuzima bashikiyemwo ndetse tunarabe uburyo abasigaye mu gihugu cy'u Burundi babakiriye. Ariko ico no babwira nuko abarundi dusabana kandi abariko barahunguka ni abiwacu. Abarundi rero mubegereye mutegeza kubitaho, tunatera kamo leta yacu n'amashirahamwe bafashanya kugira ngo bashobore kubakemurira ikibazo cyo gufungura ndetse no kwambara muri canke kuba stable muri ubu buzima bushasha baje gutangura bavuye mu buhungiro. Rero abavuga yuko bariko bararekura aba bato bato mu gihe hari bifi binini, naganda babwire kiretse ko byari byaragoranye kugira ngo impunzi zironke uruhusha rwo gutaha. Kuri ubu mumenye yuko mu buhunzi atari itegeko rivuye hejuru ry'igihugu barimwo, impunzi idashobora guhungurwa ku nguvu. Niyo hunguwe ku nguvu, hariho ico gihugu kirafise amategeko canke ingendo ngenderwako baba barengeye canke baba baviyoye. Rero mu vyumve nyamba uno munsi izi nkorabara zateje umutekano muke mu mwaka wa 2015 zitahungutse nuko batiyandikiye canke batarabishaka gutahuka mu gihugu cy'u Burundi. Ariko aba bariko barahunguka nabariko baratahura akamaro k'igihugu, nabariko bararaba ati eske aba bana bacu ko turi ngaha mu buhungiro ko twabavyariye ngaha kazoza kabo nakahe, aba bana bacu donc bizogenda gute mu myaka iri imbere mu gihe tushobora no gushinga tutaberetse igihugu cyabo. Rero ivyo no babwira nivyo, kiretse ko mu bo twabonye atabantu b'abajene barimwo, ndavuga imiyabaga, hari hagwiriyemo abana bakiri bato, abatama ndetse n'abamama. Muca mwumva yuko bajya bakuru bo twababwiye igikorwa bagiye gukoresha mu gihugu ca Kongo, ababi donc abumvise kajya kamo ka His Excellency President w'u Rwanda yabajanye mu gisirikare mu gihugu ca Kongo ndetse tabara iyo sinkeka. Kumbure nidushikayo aba bavyeyi batahoze tuzobabwira ati abana bari ko twumva bimeze uko eske nivyo canke sivyo. Ndazi yuko ibi vyose twagiye turababwira mu biganiro bigiye bitandukanye tuzoshobora kubironkera umuco wiramvuye, maze dushobore kubabwira byinshi kubijanye n'izi mpunzi zaraye zitahoze mu gihugu cabo ciza cy'u Burundi inyuma y'imyaka igera kuri 10 barataye izabo bagahungira mu kindi gihugu. Ariko kundi ruhande twanabonyemwo n'abapapa bahunze ibihuha, ariko tugaca tuvuga ati nyamba uno munsi umupapa canke umuvyeyi serugo ashobora guhunga igihugu mu gihe atamasoro ariko arumva, mu gihe atamumufatiye kw'inkoho canke atamufatiye kw'imbugita, agahunga kubera ibihuha yumvise n'ahantu ataba atari n'ibintu yabonye, agafata decision kugira ngo ati igihugu ciwe ajana n'umuryango wiwe ndetse aja mu buhungiro. Bice bica dutahura cyane yuko mu gihe atabusoro rukuri ku mutwe uri wa muntu utabufise ubupatriote bukwiye. Ego mu myaka ize twarahunze, twavukiye mu buhungiro, abavyeyi bacu barahunze, ariko batubwiye uburyo bahunzemwo bitandukanye n'ubwo ababo mu 2015 bahunzemwo. Ati gute nyamba uno munsi wewe uri umupapa ufise abana ufise famille ushobora guhunga kubera igihuha wumvise cy'abahuruza, mu gihe udashobora ivyo bintu no kubona bino bariko birabera mu gufata decision yo guhunga nuko uburi wa mugabo atiyemera, niko no bivuga uburi wa mugabo
novuga yuko utihagararako ndetse udanafise n'umupatriote kuko ntushobora kubura iserugo wonashobora kugwanira umuryango muga ugahunga ibihuha. Nizera yuko twonasaba leta yuko kuri bano bantu bariko baratahuka bohabwa inyigisho zo kugira ngo bakundishwe igihugu cyabo ndetse aba bashinga ntahe bagira umutima rugabo kuko igihugu nyabakira kivogerwe udashobora guhagarara nawe ufatikanye n'abandi mu gwanire amahoro y'igihugu cyangwa mu gwanire umutekano w'igihugu. Ano mahoro twarose ari kubera atuvunye, ari kubera ibitambo byinshi by'amaraso yasesetse kugira ubone ko toyahagararira. Novuga yuko uburi wa mugabo bitaniryo Yes sinukanye mugabo birumvikana cyane mugabo sinkeka yuko ubu tuvugana ata murundi yohunga igihugu, ahubwo umurundi ubu ntabwo baki kandi nivyo ntabwo bwo kugira ku gihugu ciwawe kuko uno munsi urashobora guhunga c'est vrai uhunze ibihuha mu Burundi muga hari yugiye cyambere uzoba uri nk'imfungwa bazogukoresha ico bashaka uzojya ari kubera babishatse. Murumva rero kandi ubuzima bw'igicakara ari ubuzima busa nabi cyane umuntu atokwifuriza yundi kuba rero reka mbwira leta canke ntera kamo kumbure barashobora kuvyumva aba bariko barahunguka bategurirwe amahugurwa. Turabizi hari ama ideology igihugu cy'u Rwanda cabasizemwo ntawo harira barigishijwe byinshi kubijanye n'ingenga bitekerezo. Ndabizi ibi yuko bagiye babyigisha kuko babyigisha n'ababo mu mashuri tumaze kubibona tumaze kubibona ivyo bizihiza turamaze kubibona. Rero mu gihe leta yoca ikora akigoro igategura inyigisho kuri aba bene gihugu ariko barahunguka bakabakuramo ajya ama ideology bakuye mu gihugu cy'u Rwanda ajya ama politike no kwitapfuye babashizemo, ndazi yuko vyofasha cyane bigatuma aba bantu biyumva ko bari mu gihugu wabo ndetse bakanazitirira kure icoza cyose kiza kubacanishamwo n'abarundi bagenzi babo. Hari abavuye si heza nubwo bivuga kari heza ku ma micro kumbure nta wamenya si bose babivuga kari heza uko kumbure ko bari bakiri mu butaka bw'iwabo bishobora kubakwegera ariko tuzofata umwanya twese tubabaze nubwo atari yo target. Igikuru nuko botegurirwa amahugurwa bakigishwa bagakugwamwo ivyo boba barigishijwe na leta y'u Rwanda. Narije tuzi yuko abenshi abana bo bari muri Tabara bene wabo bari mu mazare de Tabara. Rero byo bavyiza habaye akigoro leta yacu igagira kwishoboye kugira ngo ishobore kwegera bano bantu ndetse ikanabaganiriza ikanabafata neza bien sûr nkuko impunzi ifatwa umutwe ikenera mu gasabuni n'ibindi byinshi. Rero sinje kurandira mugabo tugerageje kuraba amasanamu nko nabivuze y'abantu bariko barahunguka pe byara abantu biboneka neza yuko bafise ubuzima butari bwiza. Hamusanga umupapa w'imyaka 50 umengo ni umutama w'imyaka 80. Murumva rero yuko ubuhungiro ntabwo ari bwiza ababuwayemo ndazi ko mu bitahura ndazi yuko Uwiteka Imana azokomeza gufasha abarundi ndetse n'u Burundi kugira ngo bashobore kuronka ivyo bifuza ndetse banashike kwiterambere rirama. Nuko sinje kubarambira sinje no kubateshereza umwanya igikuru nuko batahutse ndanababwira yuko binjiriye ku mupaka igihugu cy'u Burundi gisanzwe gihuza n'igihugu cy'u Rwanda neza na neza aho bitwa muri Memba mu karere ka Bugesera. Memba ni Kirundo ihana urubibe na Bugesera mu gihugu cy'u Rwanda ndazi abahazi mushobora guca muhatahura. Rero hakuri Memba leta y'u Burundi yarabakiranye igishika ku munsi w'ejo aba bene wacu ariko barahunguka kandi twiteze yuko n'abandi bakomeza kuza ariko abaza bose muze mufise agatima kugira ngo twubake igihugu cacu nimuze mufise agatima nkuko muba muje nk'aba infiltré canke bamaneko. Rero reka ndabikibanure ndanabasezere ndanabashimire cyane mwebwe mwese twabanya mwa kino kiganiro kandi ndizera na bamwe mu bahungutse nk'abakiri mu makambi bino biganiro mu bikurikirana kandi mukabikurikirana cyane ko muramwe bitubwira mukatubwira ati mahama imeze uko kwa kundi nyine one love. Rero kandi ndabikibanure ndabashimire cyane kumbure turongera guhura mu bindi biganiro byacu by'uno munsi ariko reka ndagusobe twabanye ntugende uravye yuko utagize comment cyangwa utakoze subscribe kugira ngo tubandanye tugira umuryango munini wa B-Info please bye bye.